bagenzi ibintu bigenda bihinduka kugiye gihinduka amategeko agenda ahinduka ubuzima bukagenda buhinduka icitonderwa rero no kwiga kubana n'ivyo bihe vy'impinduka abashakashatsi bavuga bati ikidahinduka ni impinduka gusa naho ibindi byose birahinduka amafaranga leta yahora irihira umurimyi kw'ifumbire yahindutse cyane sino ku rugero ruto ahubwo ni ku rugero runini umurimyi agiye kuvyifata mu gute agiye kubana n'izo mpinduka gute iki ni kibazo gikomeye cyane reka ino nkuru tuyinyuzemwo amaso neza mu gihe leta y'u Burundi yahora irihira ibice birenga 60% ku mufuko kuri buri mufuko w'ifumbire umurimyi abaguze sinzi ko ahantu turiko turabijana neza leta y'u Burundi yahora suvuga ngo ubu igira no yahora irihira ibice 60% by'amafaranga umunyagihugu aja kugura umufuko w'ifumbire aha turavuga ifumbire ya fomi ico bita angre cange angeri mwitegeko rigenga amafaranga leta y'u Burundi iriko irakoresha kuva itariki imwe y'ukwezi kw'indwi itariki imwe mu kakaro iryo tegeko mu ngingo yaryo y'amajana 205 ivyo bice byarahindutse akarorero kuva donc itariki imwe y'ukwezi kw'indwi umurimyi ashobora kugura hagati y'umufuko umwe n'imifuko 5 leta izoca imurihira ibice 33 gusa kwijana mwibuke yahora imurihira ibice 60 birenga 60 kwijana wagura ifumbire nke wagura nyinshi leta yakurihira ibice 66 ariko ubu bagiye babikategoriza ugura nyinshi birafise ibice byavuye ku canke ivyongeyeko aha no kuvuga ugura hagati y'umufuko umwe n'imifuko 5 leta izoca imurihira ibice 33 gusa kwijana yumvikana ngo ibice 67 kwijana nawe niyo zovyirihira hama ugura imifuko iri hagati y'umwe n'imifuko 10 leta izoca imurihira ibice 39 kwijana ibice bishika 61 nazo ceyirikira uwo nushobora kugura hagati y'umufuko umwe n'imifuko 10 nayo ugura umwe hagati y'umufuko umwe n'imifuko 5 leta izomurihira ibice 33 kwijana nayo ushobora kugura imifuko 15 leta izoca imurihira ibice 44 kwijana hari abari mahano hanini bafite amahegitara manini kuva ku ushobora kugura ku mifuko iri hejuru ya 16 abo rero leta izoca ibarihira ibice 49 kwijana vyumvikana ngo ninde azoriha menshi ugura dukeya muri myandagaro mu mwaka uheze mu kwezi k'umunani ku mwaka uheze 2025 umushikiranganje w'ikiga ca leta Dr Alain Ndikumana yaramenyesheje ko amafaranga miliyari zishika 400 muri budget ya leta donc budget ibigenewe ubushikiranganje bw'uburimyi ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi dushizemwe ahubwo nibidukikije uko uno munsi ubushikiranganje bushika barafatanije ubu nibakivuga ngo ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi gusa ngo hamaze kuvuga ubushikiranganje bw'ibidukikije oya ubu biri kumwe n'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi okay mu mafaranga muri budget yari bugenewe imiliyoni 400 nkuko vyahora rero imiliyaridi no mumbabare nihenze si miliyoni ni miliyaridi 400 imiliyaridi zishika 300 muri ayo yose yaja kugura ifumbire navuga ngo ibindi bikorwa byose byaje bikorwa ni miliyaridi 100 ariko rero ubu siko bigiye kugenda ico gihe kandi ministre Alain Ndikumana Dr yamenyesheje ko ifumbire ubu bigiye gutunganwa ushasha nivyo vyibi vyagiye mu ngiro ubu no kuvuga ko uzogura ifumbire nyinshi niwe azogabanyirizwa cyane uzogura ifumbire nke mega ninagura ifumbire nkeya
ugura ifumbire nkeya ni wa munyagihugu mutoya wa wundi afise agatongo kumbure gatoya cyangwa afise amikoro mato yo kugura ifumbire nkeya. Muri ino nkuru yanditswe na Irisi News, abantu bagize ivyo babishikiriza ko nkuko namwe muri kumwe dukurikira mushobora kutangwa kubishikiriza mu makomantere. Mbega umurimyi mutoya bizogenda gute? Umurimyi mutoya ibi azobishobora? Ni mu gihe kandi muri kino gisata c'uburimyi nyene bitari bisanzwe byoroshe cyane cyane kubijanye niyo fumbire, aho abantu benshi baguma bidoga bati twararisha amafaranga ifumbire ntiraza. Mbega none nk'umurimyi tuzishuza nde? Tuzokwishuza leta? Tuzokwishuza ishira hamwe rihingura fomi? Tuzokwishuza nde? Iki ni kibazo ngira ngo kinagoye inyishu yo kumenya wo umunyagihugu yarisha amafaranga azokwishuza. Iri tegeko rije rero mu gihe benshi bagiheraniwe ifumbire atari kiringo bashaka kimwe, hari abaheraniwe agatasi kandi bongeye bagashira ko nayandi bakariha impenshi, ariko hoze ugasanga harabaronkejwe dukeya, harabaronkejwe hari n'abatarose. Iyo dukoze ibiganiro bivuga ku burimyi kenshi na kenshi wamubona amakomantere y'abantu bavyidoga bati twe nta fumbire twarose kandi twararishe. Ubu rero ico kini kibazo benshi mu bene gihugu batangura kwibaza bati none iryo tegeko ritanguye kuja mu ngiro na ya fumbire twariha itaraza, mbega tuzokwishuza nde? Mbega tutangure turihe kandi turiha yandi? Iki ni kibazo monsieur le ministre Arendi Komana yigeze kuvuga, ariko arabaza kubijanye na fomi. Aho mwabonye ko haciye aba n'impari fomi mbere nayo kaniregura kubijanye n'ivyo yayagirije. Ariko ministre yarabaza ati mbega none ko umunyagihugu yayarishe mbere mwagiye gukoresha umutahe wiwe, hama nimba mwarawukoresheje kubirika amafaranga abene igihugu batanze hama angire ntibayironke, ikibazo kiri donc ibi ni bibazo abantu benshi bakiriko baribaza. Ariko reka ducisha amaso gato mu vyiyumvira abantu bagiye batanga. Hari wavuze ati byahora byanka harakantu ubu bigiye kuba gutya, ahubwo mubandanye mubaha impapuro z'inzira bigire kwihigira ubuzima hanze y'igihugu. Aho uyatanze ikicimvira avuga ati mubandanye mubaha impapuro, mwongereze n'inguvu impapuro, donc baravuga ama laissez-passer, ama passeport, ama document y'inzira, ati baje kwirondera ubuzima hanze. Nayo iwacu kubijanye n'uburimyi nta mwizero kino gihe bitanguye gorana gose. Hari unavuga ati muri make abo muri leta kuko aribo tubona biharije kurima, bica bitugora twebwe nk'abantu bato bato, bagiye kwiyongera imishahara biciye mu kwihereza ifumbire, ibyo bita subventionné 50% unyarucari acakomeza kununuzwa. Ubu nico cimvira tanze. Ari uvuga ati ibyo birumvikana kuko ubu India ninjya nawe. Okay. Kumbure ngahangira ngo batanze ivyiyumviro bitandukanye. Ari ubundi avuga ati mbega none uwugura dukeya aho kumworohereza kubera ko ari nawe mukene niyo baciye bashirako igiciro kinini. Hari ubundi avuze ati biratangaje ukuntu uwa vyinshi ariwe yongererejwe, uzogura vyinshi ukafisa amikoro menshi ariwe aciye agabanizwa igiciro, ariko uwa mikoro mato uko akenye ariyo baciye badugiriza ku igiciro. Ati leta ubundi ati leta n'umuvyeyi nisubira ivyiyumvire neza, yiyumvire kuri nyarucari hama iheze imworohereze. Arundi avuze ati atabakire n'abategetsi bagiye kumenyana, umwene gihugu mutoya niyigireyo. Arundi avuze ati reka turindire ntihazobura igihinduka kuri izo ngingo zafashwe. Hari ugize ati nagira ngo wa mukene adashobora kugura imifuko irenze umwe
niwe yari koroherezwa ku ma pourcentage. Hari undi avuze ati je numva ataco novuga aha ndumiwe. Hari undi avuga ati ikibazo nuko itaboneka tese yizimba aho basi kaboneka. Okay, bamwe n'abandi babona gutandukanye ariko we nawe uri kuradukurikira ubibona gute? Uko niko vyari bikwiye kugenda. Haciho hinyanyuwa ariko ko biri mu itegeko bizoroho ubwo guhindura. Ibi ni byo tubandanya twitega. Kureka duhanane ivyumviro mu vyumviro muri commentaire naho utaha. Bye bye.